Okay. Rero twaciye tuja hamwe mu gutanguza uwo muryango nkuko mwavyumvise mu kuwita nka plateforme d'auto-emploi des jeunes c'est de leurs compétences. Kwiha akazi ufatiye kuco ushoboye. Hamwe tuvuga duti twavuze ko turi bishomeri turi benshi mu Burundi. Ingo rero tuje hamwe wowe ico ushoboye nanje ico ushoboye dufashanye kurondera akazi. Iyo ushoboye ikintu mu bantu ijana mu bana. Okay. Batakizi. Jewe ico kintu ushoboye ndagifata nk'akazi. Nakazi. Afite ikintu ushoboye mu bantu ijana batakizi. Jewe aho ngeza kuyumvira ndabifata nk'akazi mfise. Hanyuma ni waba ufise ico ushoboye uzokwiha akazi. Hanyuma nawe ucurema akazi aho simgiye kuri po ya gatatu ya création des entreprises par innovation. Vision yacu nka communauté nico tuviza. Kugira ngo tugiye hamwe tugaterateranya bwa bumenyi dufise uwo muri langue uwo muri economy uwo muri informatique uwo muri réseau uwo muri architecture canke génie civil canke n'ibindi ibisata bihari ni byinshi tuje hamwe turabe ko twofashanya kwironderera akazi dufise ubwoko bw'abantu batatu aho umuntu afise impano yo kwiyumvira tala yo kwiyumvira aho undi muntu afise tala yo gukora Chemvuza ati jembo natwokora iki tugakora ibi mugabo wasaba kubikora ntavyo shoboye gacu sana ntavyo shoboye sivyo hakaba n'undi yumvise ide muri wa caraza aca nayishira mu bakunzi bagaciro media tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana mugire aho muba mwubahwe nanje usanga ibyaganiro by'akataraboneka ni gaciro media ibanga ry'abatunzi Kujumi kumwe na Jeff Niyonzima uyu munsi nkuko mumubona ku masikene yanyu turi kumwe n'umujene aho agiye kudusangiza ivyumviro bidasanzwe aho agiye kutwiganira uburyo uyu munsi dushobora kuja hamwe kugira ngo twiteze imbere dushike kuri ryabanga ryo gutera imbere mutibagira ko ari cyaganiro mukunda cyane ibanga y'abatunzi twagoma tumeye kaze rero yidondore abakunzi bagaciro media hama tugire ku muriri kuvyo asanzwe akora turagwaye kaze murakoze ndaramukije abakunzi ba Media TV agaciro media okay ku mazina nitwa Kosame Bukuru okay nkaba naje mva ngaha muri communauté des ingénieurs en sciences appliquées au Burundi ku mazina nitwa Kosame Bukuru okay nkaba naje mva ngaha muri communauté des ingénieurs en sciences appliquées au Burundi canke une plateforme d'auto-emploi des jeunes c'est de leurs compétences. Ndashimiye rero wampaye kazi hano kuri agaciro media. Nibaze ko tuza kuganira byinshi. Murakoze. Okay, murakoze cyane ku mwidondoro mutanze. Bukuru twakwiyumvire ko kugira tugutumire kuri agaciro media nk'umuntu yatanguje ikintu kidasanzwe. Mbega kugira ushobora gutanguza ikorwa nka kijya vyatanguriye he iciyumviro cyazananye he? Murakoze nibaza ko nari maze kubivuga kenshi nkuko bari bamaze gukurikirana bimwe mu binyamakuru baragiye barabibona ndi mu rugamba rwo gutanguza ini communauté kandi si urugamba rwo kwitanguza ahubwo n'urugamba rw'uko communauté yoshinga imizi communauté nkuko nakivuze des ingénieurs en sciences appliquées au Burundi ico beshi bakunda kuvuga mu majambo make sisabu ego uwo muryango rero nibutse n'abantu ko twanawutanguye itariki zitanu no munsi ngira ngo ni anniversaire nibaza ko ni iteka ryinshi ridasanzwe kubona nshoboye kuza gutanga ikiganiro ku munsi navukiye ko muri communauté rero communauté yacu nubwo mvuze ko yatanguye le 5 mugasi ho yatanguriye nibaza ko twayitanguye canke iciyumviro caje ndi mu mwaka wa gatatu mu bigo vya kaminuza y'u Burundi naho ntidodojewe niho naciye niho narerewe mu gisata c'ubuhinga bwa none canke technologie de l'information et de la communication rero iciyumviro cyacu duti cyaje gute iyo communauté ni iki shaki kigamije iki communauté yacu yaje mu ntumbero yuko twabona Uburundi canke tuvuge ibigo vy'irerero canke vy'amasomero byinshi bikunda kuramura ugwaruka mu gihugu cacu naho hakaba hari mvuge sinzi ko mvuga inkuru yuko ubushomeri atari bukeyi cyane
hagati y'ugwaruka gwize. Rero twaciye tugira ikiyumviro duti ivyo ari byo byose hari igihe tuzosanga turiko tuvuga ukuri canke turiko turabesha. Tukavuga ko hari igwirirana ry'ubushomeri ry'ibishomeri mu gihugu rimwe ari ukuri canke atari ukuri. Tuca turavuga duti reka tuje hamwe turaba ukuntu twogwanya ubu bushomeri bavuga ni kwaba rukuri ndaza kubishika ko mvuge ko ari ukuri canke atari ukuri. Sije nza kubivuga ahubwo nibaza ko baza kudukurikirana kuri Agaciro Media baza kuvuga ko ari ukuri kubisomera ari byinshi canke ari bike amakomantere bivanye n'ukuntu tuza kuba twakoze ikiganiro canke bavuga ati nta bishomeri bihari. Jewe ndabivuze nova nkomvuga inyishu ivuye ku marangamutima y'uwanje. Rero twaciye dushiraho umuryango turavuga dutereka tuje hamwe na bamwe biyumvira ko ari bishomeri ndakivuge entre parenthèses hanyuma turabe ukuntu dushobora kwikura muri ubwo bushomeri nimba tuburimo. Sinzi ko baza kunahora. Rero twaciye tuzana umuryango tuja hamwe nka communauté turavuga duti ushoboye iki je nshoboye iki wundi nshoboye kijya abashoboye kuba hagufi ndakigiriye ko bavamwe bambaza twabanje kuja hamwe nabo twokwita les talentueux canke les visionnaires bamwe tuvuga duti nivyo kusanga abantu tuzi ibintu mugabo tubimenya ku rugero rutandukanye. Ari umuntu uvuga duti antuka muri startup wowe ni wakora ikintu kizoboneka neza. Ivyo mu Burundi dusaye tubizi muri education no mu ishuri hariho uwa mbere n'uwanyuma. Hariho uwa mbere umva hate ama competa umuntu ari competa. Kandi ariko bose nibisuzugure koko bose usanga baci ubwenge gusa urumva nyene habaho classement naho twobunganya harabamwo alphabet gasanga twasumbasumbanye. Rero twaciye tuja hamwe mu gutanguza uwo muryango nkuko mwavyumvise mu kuwita nka plateforme d'auto-emploi des jeunes c'est de leurs compétences kwihakazi ufatiye kuco ushoboye. Hamwe tuvuga duti twavuze ko turi bishomeri turi benshi mu Burundi ingo rero tuje hamwe wowe uco ushoboye nanje ico ushoboye dufashanye kurondera akazi. Ndakunda kubiganiriza ugwaruka mvuga duti burya iyo ushoboye ikintu mu bantu ijana mu bana batakizi jewe ico kintu ushoboye ndagifata nk'akazi afite ikintu ushoboye mu bantu ijana batakizi jewe aho ngeza kwiyumvira ndabifata nk'akazi fise. Ahubwo ikintu duca tubura kumenya ko dufise akazi tukaguma muri vya vyumviro byo kuvuga ngo ibishomeri byinshi umuntu ugasanga no kwiga yabihevye nta kikirimwo ibishomeri n'ibindi ntibiba bifise iyo babijana mugabo tugume tugira kuri jambo duti mu mpera y'ikiganiro turaza umwe wese nibaza ko tuzohurira muri commentaire tugafashanya kwishura kubishomeri ari byinshi canke atabihari. Niyo numva twogira ko muri kino kiganiro mpawa amahirwe yo kugira kuri Agaciro Media. Rero nkuko nariko ndabivuga umwe wese icashoboye twebwe communauté yacu yubakiye ku bintu bitatu. Nibaza ko kubo kwifuza note de cadrage si niraba valide cyane mugabo irahari canke mu Kirundi gitabo ndanganzira y'umugambi mugabo nkunda kubwira abantu duti muri ico gitabo twebwe ivyo umuntu ashoboye byose naze nico gituma umugambi wacu wubakiye ku bintu bitatu. Hariho formation et incubation. No kuvuga aho ncangira ko ndakavuga turamaze no gushigikirwa n'umugambi w'igihugu payeje mu mugambi umwe watangujwe n'iyo communauté ariyo centre d'incubation et de formation professionnelle. Aho rero ngombye kuvuga iyo ni point ya mbere duhera ko muri communauté. No kuvuga ntushobora kubigishomeri atakintuzi kumwe nabivuga cyane ni wagenda ugasanga nta na kimwe ushoboye pratiquement apana mu majambo uzoca tuvira mu gitigiri cy'ibishomeri utureke twe twibandanirize sibyo. Rero nico gituma twebe duca duhera kuri formation kugira ngo imbere yuko uvuga ko ushomereye ubanze ugira ikintu ushoboye ubanze werekane ico ushoboye ubanze ugira ico ushoboye ni wasanga atacu ushoboye ingo ubanze ugira ico ushoboye ugira umwuga umwe uvuga duti ego narize ndafise ter niveau mugabo ndafise ikintu ushoboye nshobora gukora mu maso y'umuntu akavuga duti nakoze iki kintu. Aho niho duca twemera kuri igishomeri aho ni jewe mugabo abandi ngira turaza guhurira muri commentaire.
po ya kabiri uhejeje kuba forme duca twemera ko wiyoto employé ukiha akazi ufatiye kuri kimwe ushoboye aho rero muri komino turashobora kuza uri kuri po ya kabiri cyangwa uri kuri po ya mbere hanyuma niba waba ufise icyo ushoboye uzokwiha akazi hanyuma nawe ucurema akazi aho simgiye kuri po ya gatatu ya création des entreprises par innovation et par incubation aho sindasohoka muri communauté nibaza ko turiko turatahura cyane rero muri ya majambo make twebwe tugira formation auto emploi création des entreprises par innovation nibaza ko ari ivyo bitatu rero ivyo bizoca bidufasha kuvuga duti umwe avuga ko ari gishomeri ubu turazinanye arafise icyo ashoboye kuko nka kujya nabivuze nimba je nshoboye kuvuga neza icongereza nzosanga hari abantu batagishoboye kandi bama barondera umuntu ari excellent mu congereza kugira ngo abigishe none ga nyakubahwa mumyesha makuru wantumiye akosa akazi nakazi muri societe ikibazo bantunge sishatse gusuzugura iki kintu ikibazo nuko iyo dufise diplome kuri twebwe duhejeje kuvuga ko turi gishomeri muga kuri jewe mvuga ko atagishomeri kihari fatiye kuri diplome ahubwo mvuga ko hari gishomeri dufatiye kucashoboye ngera habiraza kutworera kwishura rero ko mu Burundi dufise ibishomeri byinshi cyane dufise bike rero naha nshaka kuza mvuga duti communauté yacu yogureye kuri bose nivyo ko tukiri mu rugamba rw'ibintu byinshi kuko murumva ko dushaka kwigisha umwuga murumva ko tuba dukeneye materiel n'ibindi vyose mugabo vision yacu nka communauté nico tuviza kugira ngo tugiye hamwe tugaterateranya bwa bumenyi dufise uwo muri langue uwo muri economy uwo muri informatique uwo muri réseau uwo muri architecture canke génie civil canke n'ibindi ibisata bihari ni byinshi tuje hamwe turabe ko twofashanya kwironderera akazi kuko ndakunda kubivuga hari gihe jewe nize informatique mu gisata ca systems embarqués ni ibintu bijanye na programmation des automates uretse ko atari byo ndiko ndakora ubu mugabo byose birimo ubu ndiko ndakora ibintu bijanye na réseau ni ibintu vyuko n'ibindi byinshi novuga mugabo jewe mbafise ndabita abakiriya canke abagenzi tuzinanye kandi muri abo hari ukenera ibintu jewe ntashoboye mugabo hamwe muri communauté nkasanga wewe urabishoboye sinzokwirirwa ndagenda kure nzovuga duti muri communauté harimo umuntu abikora nzoba ndakuzaniye akazi ejo nawe ni wagenda hari ugahora n'umuntu ashaka ibyo nzi uzoca umunzanira ati muri communauté ibi bintu turabishoboye aho rero nkacangira ko mvuga ko kugenda kuzana uwo muntu deja nshizeho akazi kuko nimba ndamuzanya kari amahera urumva ko jewe unzaniye umuntu umukiriya sinoca ndakureka ati genda wera muri communauté birafise ukuntu bitunganirijwe ku buryo umuntu wese icyo akoze akironkera impembo nk'akazi yakoze nico gituma navyise umuntu wese icyo ashoboye kimuhembe nimba ushoboye marketing nimba ushoboye iki byose biguhembe kuko ndakunda gusigurira abantu icyo umuntu wese akoze byarisanzwe ko akironkera agahembo kangana n'icyo yakoze ati kubera iki burya ndakunda kubisigura iyo dufise ubwoko bw'abantu batatu hari umuntu afise impano yo kwiyumvira tala yo kwiyumvira hari undi muntu afise tala yo gukora mvuze ati je mbona twokora iki tugakora ibi mugabo wasaba kubikora navyo shoboye sivyo hakaba n'undi yumvise ide muri wacarazi acayumvige nayishira mu ngiro mugu wari kumutuma kuyumvira abo ni babiri hakaba n'undi umubusaba ivyo bintu bibiri kwiyumvira no gushira mu ngiro nta nakimwe ashoboye mugabo umutumye kudandaza ikintu kiri produit fini ni sawa sivyo umubwiye ati aba bantu bamenye ikintu n'icagaciro nukuri isaha imwe gusa abayeje kumenyesha abikora neza kandi abo izo ni impano zitatu zitandukanye kandi ufise imwe muri izo zose akeneye bajya babiri
ndashaka kugira ngo abantu bose banahure the why canke impamvu niyumviriye ino community no kugira ngo abo bantu batatu aho bari duhurire mu kintu kimwe bita platform canke urubuga rwo kwidandariza hamwe uvuga ati je ndashoboye iki ni mu mpakazi kico shoboye dufashanye kurondera akazi kibi bintu shoboye niryo rero hangiro rya community twayitanguye kugira ngo tuje hamwe nk'abantu bafise ico bashoboye kugira ngo dushobore kwitunganiriza canke kwishyiriraho akazi dushingiye kuri bimwe dushoboye kuko ndakunda kubigira urwaruka uno munsi benshi ndakunda kubivuga je ndakunda igihugu canyibarutse nivyo ko ndagishimira cyarampaye akazi mugabo nibaza ko nagikunze kitarama n'akazi sibyo mugabo tureke kwiyumvira ari abantu benshi baca bavuga nabi igihugu canke Burundi bwacu bwa nyakuramba ugasanga bariko bavuga ngo Burundi ngo ibishomeri by'isi nta kazi mugabo je ndakunda kubabwira ugwaruka ngende dakivuze ko nagize amahirwe nibaza ko benshi tuzohurira muri Sisabu turiko turondera ubumenyi canke turiko turondera kwironderera y'akazi simvuge ngo turondera y'akazi kwironderera y'akazi kujayo kugira twironderera akazi canke tugiye gufasha abandi kwishirira akazi nibaza ko tuzohurira bafise izo mission zitatu sibyo nkunda kuvuga ugwaruka dukwiye kumenyera ihinduka ntiriba mu gihugu kimwe riba mu bihugu byose kuko ndakunda gutanga karorero uko ugwaruka twari tubayeho muri 2000 siko tubayeho muri 2000 nari mfise 5 wari umwana aho tamwe mu wa mugabo nari nanguye mu wa mbere urumva ko ikaramu ryarabura nkabona ati ryabuze mugabo ariguze naravuga atariguza amahera ya naho nari takagura irindi urumva ko narabona ati antuka bimeze uko ngomba mvuge kino kintu kugira ngo ugwaruka dutahure ihindagurika ry'ibihe n'ukuntu natwe twohindagurika dufatiye ku bihe sinzi ko mvuze kitari cyo kirumvikana gose ntitugume turi babandi kandi ibihe bitagumye ari bya bintu sibyo cyane bose uko twatubayeho muri 2000 siko twabayeho muri 2005 siko twabayeho muri 2010 2015 2020 na 2020 hoho na 2023 ni catastrophe kandi ico nihindagurika ry'ibihe sikosa ryaho turi kuko nuwogenda zaburaya zaye uko bari babayeho muri iyo myaka ndodagoye siko babayeho no munsi uretse ko ako baturusha dusanga bagiye barahinduka bo baca bahinduka bagiye barabona kure ukuntu ibihe bizogenda birahinduka bakagira de prevision hanyuma bakavuga duti kugira kijya gihe tuzogitanga imbere reka tuje hamwe usanga rero bya bibazo twebwe tugize bibaye ku rugero runini gusumba uko iwabo tugaca tuvuga tuti twe by'igihugu nti kiritunganije ahubwo twebwe nitwe tutitunganije kugira ngo dushike uno munsi twarahindutse dufatiye kuri rihindagurika ry'ibihe rero nico gituma mpamagarira abantu bose kwitaho kuja hamwe Cyo kubera amaze gutanguza community cyabahamagarira kuza muri community hariho abantu benshi baca bagomba kutubaza ngo tuzoca turonka akazi muhanda babwira twe nta kazi kari muri community wowe uzukazanye kuko akazi niki dushoboye niki kijye nyine ushoboye bagisubiremmo bijya umuntu abashoboye niko kazi kiwe mu bantu batabishoboye niko kazi ntuzo turondera makane kazi bukuru aho nyene uyu munsi nkuko wabitubwiye uyu munsi itariki imwe yo kwa mbere o 2025 mugabo mwege mukamwatanga igikorwa itariki imwe yo kwa mbere ya ni zitanu kwitondi zitanu zo kwa mbere umwaka wa 2024 nubwo ruvuga ngo tubwo nini iteka tunabakeza uyu munsi mukaba mukwije mugize anniversary y'umwaka ya kandi uno munsi tukaba tubibutsa abantu ko ariko badukira ko ari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi rero novuga ngo kugira mwimvire ikintu kuko uno munsi mukwije umwaka mukoze iki kintu muri ko muraraba uburyo mwatanguye naho mugeze uyu munsi mubona aho muri ko muraje ari heza murakoze kwanza nari nanavyibagiye ndifurije umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi twese na cyane cyane kurondera gukorera hamwe ngende mbwiye abarundi baza kudukurikirana kuko nagenda umurundi bene wacu kugire ubumwe ndakunda kukivuga n'imbere yuko ntanguza community narakivuze buryo umuntu mugize ubumwe atace muhoriyeko ubwo bumwe ntabo babuhana ntaco babufatiye kandi rero byose nagiriwe amahirwe yo kunywa inzoga
mugabo naho twokunga ubumwe bufatiye ku gusangira agacupa mugabo tutabanje guhurira ku bikorwa uri ubwo bumwe ntiburamba ni wabura iryo cupa ryo kumuhazo ntuzamugihoreye aho gusoroye kabiri nawe atarasorora ntumuheba mugabo igenderanire irapfunduka niba ngo ujya mugabo ntasorora yes mugabo nimwahurira ku kazi mukavuga ati turarushe tuze kwihapore no kuri ubwo bumwe buzokomera bubandanye yego rero ndabifurije umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ariko rero nshaka ndabereke aho twavuye aho dushyitse shaka mbanze ndababwire kwanza ko intambamyi atari zikeyi kandi atari nyinshi cyane mugabo intambamyi dufise ni intambamyi zidashingiye ku bumenyi zishingiye ku bikoresho ibyo nabyo kumwe navuga ihindagurika ry'ibihe biva mu binkorako nanjye ngira sinabaye ku mwanya murabona ko ibintu bizimba mugabo umuntu agiye kurondera ibikoresho no munsi kuko nk'uko nababwiye twigisha duhereye muri formation twigisha ibintu bifatiye ku myuga ifatiye ku buhinga bwa none ndakunda kuvuga ishingiye ku mashini nyabwonko niyo myuga kenshi dukunda kwigisha kuko menga tugerageje kwisira aho abandi baraba dusanga isi kirazana impinduka mu bijanye na technology canke na numerisation umva rero duca dushaka ko n'ugwaruka bibe nababwira kumenya ihindagurika ry'ibihe dushaka ko n'uwo bazi kurima mugabo atemera akaza muri technology akabirima mu buryo buri novuga ngo buri modern buri modern akashiramo akantu ka technology umva byoca bica bisa neza niho na ya development tuzoyishika ego rero urumva twebwe twaratanguye dushaka kuja hamwe kugira ngo umuntu wese mutashoboye yihakaze hanyuma mugabo turavuga duti hariho kumwe navuga abashoboye kuvuga abashoboye gukora abashoboye byose gutyo twaciye dushyiraho ujya mugambi wa mbere twabaye finance na PAEJ ni wa centre d'incubation et de formation professionnelle ntibyihuse cyane byarameze nk'ibiteba gato ariho twaciye dusa n'abagira akabazo gato kuko twaratanguye nibuka ko twatanguye tudafite ikibanza nibuka ko abantu ba mbere nigishije natanguye kubigisha ndi muri kaminuza nta kibanza nari mfise mugabo nyene byagenda uko nkiyaranje ahantu ndabigishiriza bakiga mugabo ubu naho tugeze ndabishima kuko turafise ikibanza turafise n'ibikoresho atari byinshi ariko birahari tukorera ha muri excellence house muri etage ya 4 muri bureau 4.21 niho turi impande ya limitere umva ko intambwe tarayiteye kuva kutagira ikibanza ukaza kuronka ikibanza urumva aho intambwe mugeze cyashimishije hanyuma kandi ico navuga kuri communauté nuko twebwe dugira formation tugatanga service ikindi kandi ku banyeshuri bamwe baheza amashuri turatanga des stages n'ubu turafise abanyeshuri bari muri stage mu gisata cha electronique kandi nibaza ko batidoga rero nivyo uko dukora nuko turifuza gukorana n'abantu bose na cyane cyane ko hamwe two kwisanga twese turi muri communauté yuguruye kuri bose byo dufasha gushika ku mahangiro yacu twifuza gushika ko nkuko biri mu gitabo ndanganzira turifuza ko communauté yoshika hose tukaraba kimwe twavuga ibishomeri iryo jambo ritoshobora kuvugwa kw'iryo jambo ritoshobora kuvugwa narigeze gushiraho groupe iri hano ndabivuge yari commune y'abavuka ko yari groupe y'abavuga ko ndashiraho groupe y'abavuka commune je shaka ko mu commune yacu hatobishomeri nivyo sinashoboye kushika kwihangiro binyoroheye gusa nibaza ko nzobibandanya ndi muri uyu mugambi wa communauté mugabo nari mfise ikintu kivuga duti none ngo kugira witwa igishomeri ango mbamve ndiko ndabandanya mugabo ni ya vision ya communauté ushoboye iki ngomba rero bace baza kutwisura muri commentaire batubwira tuti uburundi nta gishomeri na kimwe kirimwo canke hari ibishomeri kandi impamvu hari ibishomeri ni yihe mpamvu ibishomeri bihari cyane nigeze kugira ide ndavuga duti none kugira uvuge kuri gishomeri ushoboye iki ubwo ntuvuga kuri gishomeri umaraza kwisanga ari gishomeri nukuri aze kumbabarira ntaze aze gufumagira commentaire nzoyishura je ndafite umwanya wo gusoma commentaire nzoyishura mugabo ndavuga ubwo ntuvuga kuri gishomeri kubera wamaze amashure none ko muri bajya barimyi atamuntu aravuga ko ari gishomeri biva kuki
tuvugana ukuri Mm. wogenda kuraba ijambo igishomeri Mm. rikoreshwa ku muntu yahejeje amashuri yahejeje ishuri sibyo Mm. mugabo ndabaza kubera ko atagishomeri cy'umurimyi turumva nibaza ko ari kakandi wavuga yuko aho isi igeze igenda irahinduka kera umuntu yize avuye ku ishuri aha bamurondera akiri ku ishuri ah mugo uyu munsi siko bimeze Aha. ahubwo n'abarongozi bigo batubwira ati nimwiremera akazi aha mucyo gihe rero abantu ntibaritahura bamenye ati ubu ukomeje ishuri bwa bwenge mwe ku ishuri cy'ubumenyi reka nje nk'uko mwe mwakoze community Yego. nico rero babuze aha naha rero abantu simvuze ko twihenda mugabo genda kivuge gutya musanzwe umuntu yari kuvuga ko ari gishomeri yaba hari ikintu ashoboye ndakivuge mu gifaransa kuko nakari bishomeri ni twebwe twize yaba afise ikintu ari excellent ari compétent muri cyo avuga duti moi je suis compétent dans ce domaine mugabo nsifise ico nkora muri no domaine uwo nocana nemera ko ari gishomeri mbwira bariko baranyumviriza je narigeze kubwira umuntu umwe ntavuze aca mbwira ati uragenda rero bakwandike mu bishomeri mu barondezi bakazi ku mutumba canke mu ikomine canke he cyane nibuka ko namubwiye duti no kuri ukinyandika mu bishomeri nta kazi nari mfise kama uno musi bovamo biyumvira ngo ni kubera ufise akazi mbwa nta kazi nari mfise abwira ati ukimbwira ko nyandika mu bishomeri singenda nje je ntunyandika mu bishomeri tujese ni gishomeri ibyo ndabivuze byambaye ko kabiri nibuka ko nkiri mu wa kabiri muri ndi mu wa kabiri muri universite baravuze ati hari igihe bigeze kwandika ibishomeri ntuze mwe sizi ko mubyibuka naje ndavyibuka cyo gihe naje twariyandikishe turavuga n'amahera ukeneye yego aha voilà naje navyandikishije je hari umuntu yamitanye je n'ukuri sinavyandikishije aca mbwira ati genda wiyandikishe mu bishomeri uravuga n'amahera baguha bazoje baduha imitahe imitahe namubwira ati ukinyandika mu ukinyandika ko igishomeri menya ko utazofunyanditse none mu nyumvirize abariko baradukurikirana yaje gutaho muze kuntahura kuko jewe ukuntu nari mfise mu mutwe navuga duti nimba nkishoboye gukora ikiyede nkashobora gukora nkabamvize ingufu aveze mu ikintu cyambere nkashobora gutikwirwa ndatembereza kudandaza ikaranga none ngumva ndigishomeri gute ikibazo jewe ndashobora kuvuga ngende ndakivuze kugira ngo abazoza muri communauté kugira tuje hamwe tuzinanye ndashobora nivyo ko ndagisigura abantu ngaho benshi barakunda kwihenda mugabo je muri communauté ukuntu nshaka ko dukura duhindurana ico no kwita changement de mentalité je ndashobora nize informatique ndababwire ndabashingira naye gituma jewe nimbere yuko ntanguza umuryango nashaka ko tugira zero chômeur mu gihugu cacu cy'u Burundi sibyo jewe nari mfise idée yo kuvuga duti nivyo ndashobora kuba nize informatique mugabo nkaba ntashoboye kugura ni machine kugira ngo rivyo za informatique yiwanje nka nashaka bikanahimba nkaiza na informatique nafise ni machine okay ukaye gutagira ni machine yes idée nari mfise yo kutiyita igishomeri ni ya navuga ati nimba nkeneye gukora secretariat nta mahera mfise cange ndamvuga duti okay ikiyede bahemba ngaha ni 1010 ku munsi mu mwaka nzoba mfise nariye nafunguye n'inzu nkose nayikose nzoba mfise makeyi 150 uzoba yabutse sibyo 150 ku kwezi nkoze umwaka n'amahera ngaha 150 ku kwezi umuriyoni n'inusu umuriyoni n'inusu none gashaho imyaka 3 nzoba mfise miliyoni hafi 4 canke 5 sindatanguza ya hari n'igihe burya imana y'umuntu ayikara kwa ntabura utundi tuza imana irahezagira hariho usanga utundi turiko turugo yes sindakwiza ya secretariat yanje sindabo utanga akazi mugabe ingorane dufise tuguma turi hahandi mfise diplome muri domaine mfise nizibi mugabo nta no gusubira inyuma ngurabe ko nivyo uvuga kuzi ubishoboye aha rero mpamagarira abantu kwishiramwo ko atagisomeri kiyari ndagoye bavungo baza kuntera amaboko kwishiramwo ko atagisomeri kiko ni afite turiko turigisha yego turiko turigisha umuntu wese avuga ikintu ko acyumva abandi rero muri commentaire baraza kuvuga uko bavyumva kuko ni wabo ushoboye je nigeze kubwira umuntu ati igihe nzoba naramugaye canke ntagishoboye guhaguruka ntagishoboye nzoca ngenda kwiyandikisha mu ikomine mvukamwo
nyandika ndi gishomeri nibaza yuko mwagerageje kutwigisha vyinshi mwatubwiye igishomeri umuntu kuna kwe gutahura igishomeri rero kubadukurikirana nibaza ko bazogira amakomantere tugushimiye cyane rero bukuru ko watwitavye kuri Agaciro Media wakoze cyane n'ubundi tuzoguhamagara uzogara kugira ngo wigishe urwaruka murakoze cyane ndabashimiye okay bakunze ba Agaciro Media tubashimire tubabwira ngo musangize iganira abandi tubabwira ngo ni kuri rya shuri aho twigira iterambere aho tubamugaya tugira bya biganiro ibanga ry'abatunzi aho dushobora gutahura ibanga ryo gutunga rero tubabwira ngo tuzosera kindi kiganiro murakoze